mwaramutse bakundwa nshuti na bene data muri ngaha, abakozi b'Imana nabo nyene bari ngaha, hamwe n'amashengero vyongeye yo mu bihugu bitandukanye. Ese Imana babahezagira kandi ikabazigama. Mwakiri intasho zanje izo ndabahaye n'umutima wose, kandi muri kano kanya Imana itugururire ivyanditswe hamwe no gutahura, kugira ngo dutahure ijambo hamwe n'umugambi w'Imana uhwanye n'igihe cya nyuma, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Muri kano kanya dusome icyanditswe muri Luka mweranda igice cya 17 umurongo wa 20 kugeza ku wa 30, kugira ngo tugire inyigisho zacu za Bibiliya zo muri kano kanya. Luka mweranda igice cya 17 umurongo wa 20 kugeza ku wa 30 haratubwira hati: Abafarisayo bamumajije igihe ubwami bw'Imana buzozira, arabishura ati ubwami bw'Imana ntibuzoza bwerekanwa, kandi ntibazovuga batehe ngubu canke bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Abwira abigishwa biwe ati hazoza iminsi muzokwifurizamo kubona umunsi umwe musa w'Umwana w'umuntu, ntimuzowubona. Kandi bazobabwira batehe nguriya canke batehe nguyu, ntimuze mujeyo, kandi ntimubakurikire, kuko nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko ni ku Mwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Ariko akwiye kuzobanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwankwa n'ab'iki gihe, kandi nk'uko vyari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzure ukaza ukabahunya bose. No mu minsi ya Loti vyabaye bityo. Bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'amazuku biratibuka bivuye mu ijuru birabahonya bose. Niko bizoba umunsi Umwana w'umuntu azoserukirako. Ese Imana yahezagira ubugingo bwacu ikoresheje ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Ikigo cyacu muri kano kanya ni umunsi w'Umwana w'umuntu hamwe n'ibikorwa azokora mu kuza kwiwe. Murashobora gufata ivyicaro. Icitiriro cy'Umwana w'umuntu ni icitiriro cy'umuvugishwa n'Imana. Ni ukuvuga yuko igihe hasezeranwe ko Umwana w'umuntu azoza, hariko harasezeranwa
Espíritu Santo, ko imana izoza muri mpwemu yera una manifestación mu kwigaragaza a través de un velo de carne. biciye mu gitwikirizo cy'umubiri. Importante entender esto, Ni ingirakamaro cyane gutahura ivyo comprender kugira ngo dushobore gutahura de la venida del isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu final. mu gihe cya nyuma. Al leer el libro del profeta Mu gusoma igitabo cy'umuvugishwa n'imana Ezekiyeli, que Dios le llamaba turabona yuko imana yitwa Ezekiyeli hijo del hombre, yamwita umwana w'umuntu. siempre que está mostrado Mu gihe haba herekanywe o manifestado canke hagaragajwe este título, ico citiriro, se refiere haba haganisha a la acción de Dios en kwigaragaza kw'imana muri mpwemu yera carne humana, mu mubiri w'umuntu, velo de carne, mu gitwikirizo cy'umubiri, o sea, en ni ukuvuga medio de la raza humana, hagati mu bwoko bw'ikiremwa muntu, hablándole a los seres humanos. ivugisha ibiremwa abantu. Eso es lo mismo que habló Moisés al pueblo. Ivyo nivyo nyene Mose yabwiye abantu, ari vyo Imana yari yabwiye Mose El capítulo mu gice cya 18 versos 15 de umurongo wa 15 mu gusubira mu vyagezwe, le dice al pueblo yabwiye abantu lo que Dios le había comunicado ivyo Imana yari yamubwiye para el pueblo de Israel. kubw'ihanga rya Isirayeli. Capítulo 18, Igice cya 18 mu gusubira mu vyagezwe 15 al 19. umurongo wa 15 kugeza kuri 19 aravuga hati: Profeta de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Uhoraho Imana yanyu azobagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje ava muri mwebwe mu iwanyu, azaba ari we mwumvira. ¿A quién tiene que escuchar el pueblo? Abantu bategezwa kumviriza nde? Que Dios envía Bategezwa kumviriza umuvugishwa un profeta, uwo Imana irungitse, umuvugishwa ameze nka Mose. Kubera iki? porque la palabra de Kuko ijambo ry'Imana viene a los profetas riza kubavugishwa, y los profetas la comunican abavugishwa nabo al pueblo de Dios bakaribwira abantu b'Imana bajo el pacto que está vigente. baba bari mu isezerano rizima muri ico gihe. Conforme todo lo que pediste Bizoba Dios, nk'uko mwabisavye Uhoraho Imana yanyu muri Ihorebu, diciendo kuri wa munsi mwari mukoranye, aho mwavuga muti ntidusubire kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yacu este gran no pueblo. kubona ujya muri ruhambaye, ntiduhave dupfa. Y Jehová me dijo, Uhoraho akambarira bien, en lo que ati ivyo bavuze babivuze ko, profeta les levanta ati nzobagurukiriza uvugishwa nanje ava muri iwabo les levantar de medio de sus hermanos como tú y pondré ameze mis nkawe, palabras ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. donde Dios coloca su palabra, Ni hehe Imana ishira ijambo ryayo en la boca del irishira mu kanwa k'umuvugishwa que él envía. uwo yo irungika. Por eso tenemos la Biblia, Nico gituma dufise Bibiliya ariryo ari ijambo ry'Imana, venido por medio ariko ryaje del Espíritu Santo biciye muri mpwemu yera, de seres humanos, biciye mu biremwa abantu, de los profetas, biciye mu bavugishwa, luego de los apóstoles mu nyuma biciye mu bigishwa, y así por el estilo. bityo bityo. Y pondré mis palabras Ati nzoshira amajambo yanje en su boca mu kanwa kiwe, y él les hablará todo. nawe azobabarira ivyo ndamugeze vyose. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que la Ati hablará kandi en mi nombre, utazokumvira amajambo yanje uyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. o sea que Ni ukuvuga yuko toda persona está llamada umuntu wese ahamagariwe kandi de Dios arabibazwa imbere y'Imana, niwe ajejwe imbere y'Imana kumviriza de ese ivy'Imana ishira mu kanwa k'uwo muntu cuando le envía mu gihe murungitse esa generación, ku bw'ubwo runganwe, ocasión. ku bw'ico gihe. Y por cuanto el ser humano tiene libre albedrío, Kubera ko ikiremwa muntu gifise amahitamwo, el ser humano umuntu
creer, niwe wagenewe kwizera canke kutizera. si cree, Yizeye escuchará la voz azokumva ijwi y la acatará, kandi azoryubaha, la recibirá de todo corazón. azoryakirana umutima wose. Si no, Bitabaye bityo dirá que no le interesa, akavuga yuko bitamuraje ishinga, obligado a escuchar, ko adahatiwe kumviriza, pero tiene la responsabilidad ariko delante de Dios. arafise umwitwarariko imbere y'Imana A él wo kumviriza. oiréis, dice Dios, Aba ari we mwumvira, niko Imana ivuze, que no escuchará, kandi utazomwumvira tendré cuenta, dice Dios. nzobimuhora, niko Imana yavuze. Cada persona tiene Nuko rero buri muntu wese arafise umwitwarariko wiwe Dios, imbere y'Imana la voz de Dios wo kumviriza ijwi ry'Imana que le toca vivir mu gihe aba yemerewe kubamo, ari ryo riza buri gihe, Espíritu Santo biciye muri mpwemu yera, de un hombre, biciye mu muntu, de un profeta. biciye mu muvugishwa. De eso da testimonio Dios a través de Ivyo nivyo Imana ishingira intahe biciye mu muvugishwa n'Imana Zekariya en el capítulo 7 verso mu gice c'indwi umurongo w'11 kugeza ku 12, ahavuga hati: escuchar, ariko banka kumva, bantera ibitugu, biziba amatwi ngo boye kumva, oír, y pusieron su corazón como diamante, mbere bikomanaje imitima imera nk'isare, ni las ngo boye palabras kumva ivyagezwe n'amajambo Uhoraho Nyen'ingabo enviaba yarungitse su espíritu muri mpwemu por wiwe, medio de los profetas, ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. como Dios enviaba por medio de su Ni gute Imana yatuma biciye mu bavugishwa bayo ikarungika ijambo ryayo, ntibiciye mu bavugishwa abo yo yarungika. Para eso es que Dios envía Nico gituma Imana irungika abavugishwa en medio de Israel, mu Bisirayeli en medio de su iglesia, no mu ishengero ryayo, dice que Dios avuga yuko Imana yashyize mu ishengero ryayo abigishwa, abavugishwa, abavugabutumwa, abungere hamwe n'abigisha. Efesios Abanyefeso 4, igice cya 4 verso 11. umurongo w'11. Así es que hay una forma Nuko rero hariho uburyo bwiza, uburyo nyabwo bwo kumviriza ijwi ry'Imana. de leernos la Biblia. Nico gituma iyo dusomye Bibiliya Podemos decir que está turashobora kuvuga yuko ari ijambo ry'Imana, venido por medio de, kuko ryaje biciye muri mpwemu yera, de los hombres biciye mu bantu ungidos abo yo yasize nk'abavugishwa, como mensajeros nk'intumwa ku bantu bayo, para el pueblo hebreo, yaba ku ihanga ry'Abaheburayo, pacto que Dios mu isezerano iry'Imana yari yabahaye biciye mu buvugishwa n'Imana Mose, bajo el nuevo pacto mu nyuma no mu isezerano rishasha medio del cristianismo. biciye mu iyobokamana ry'Abakristo, Tenemos como el Nuevo Testamento, arivyo dufise nk'isezerano rishasha, cual fue dado ari ryo por Cristo ryatanzwe na Kristo y sus apóstoles hamwe n'ibigishwa biwe a través biciye de su ministerio terrenal mu bukozi bwiwe bwo ku isi ubwo de yagize Israel. muri Isirayeli Los apóstoles no mu bigishwa biwe. escribieron Mu nyuma rero baranditse historia y también kahise, las cartas vyongeye barananditse apostólicas ivyete vy'abigishwa, que tenemos, ivyo dufise, las que fueron incluidas ivyashizwe para conformar kugira ngo el Nuevo Testamento, bigire isezerano rishasha, juntarlo kugira ngo bishyirwe hamwe dio n'ivy'Imana yavuze, ivy'Imana yahaye Isirayeli biciye muri Mose no mu bavugishwa. es la palabra de Dios porque Ni ijambo ry'Imana kuko ni ivy'Imana yavuze medio de seres humanos biciye mu biremwa abantu basizwe na mpwemu yera, cuales estaban aho muri wo hari mpwemu yera de la supervisión avugisha abantu bayo ba Isirayeli, mu nyuma ivugisha n'iyobokamana ry'Abakristo, ivugisha ishengero del Señor Jesucristo, ry'Umwami Yesu Kristo. hablando acerca del Hijo del Hombre. Havuzwe ku mwana w'umuntu, Encontramos que esa es una promesa turabona yuko iryo ari isezerano ry'Imana, de la cual ya vimos que Dios llamó a ari sus ryo profetas twabonye Hijo ko del Hombre, Imana yita abavugishwa bayo porque el umwana w'umuntu, kuko hombre es icyitiro cy'umwana w'umuntu ni icyitiro cy'umuvugishwa n'Imana, como el título de Hijo de Dios nk'icyitiro cy'umwana w'Imana es el título ni icyitiriro
Espíritu Santo cya mpwemu yera es título de ni icyitiriro cya kristo Espíritu Santo muri mpwemu yera en medio de su iglesia. hagati mu ishengero ryiwe. Y como el título de hijo de David kandi nk'icyitiriro cy'umwana wa dawidi ni icyitiriro del Mesías cya mesiya umwami, como rey, nk'umwami heredero umuragwa del trono de David, w'intebe y'ubwami ya dawidi. Mu yandi majambo, umuragwa w'ubwami bwa dawidi, trono y título intebe y'ubwami hamwe n'icyitiriro icyo mesiya azokwisubiza, se sentará sobre kandi azokwicara ku ntebe y'ubwami ya dawidi, sobre Israel kandi azoganza isirayeli todas las naciones. hamwe n'ibindi bihugu byose. Y así como para Israel kandi nk'uko kuri isirayeli la edad de oro fue igihe cy'izahabu miles de años atrás, cyabaye mu myaka ibihumbi iheze, el tiempo del reinado de la reina igihe cy'ubwami bw'umwami dawidi n'igihe cy'ubwami de los reyes Salomón, bw'umwami salomo, los cuales son tipo y figura ari ishusho n'ingero vyongeye Mesías. David es za mesiya. dawidi del Mesías, ni ishusho n'ingero ya mesiya también a los reyes vyongeye n'umwami salomo, y en tipo y figura kandi mu ishusho n'ingero que el rey del Mesías harekanywe yuko ubwami bwa mesiya ku munsi w'iherezo la edad de ko oro buzoba ari mu gihe cy'izahabu de los reinos de Dios cy'ubwami bw'imana sobre la tierra, ku isi, en el cual aho el Mesías de príncipe mesiya umwami sobre el trono de David azokwicara ku ntebe y'ubwami ya dawidi, restaurado hakagarurwa el reino de David, ubwami bwa dawidi, como dice Ezequiel nk'uko bivuga muri ezekiyeli igice cya 37 umurongo wa 15 kugeza ku wa 21, es una promesa de ku murongo wa 29. ni isezerano rivuye ku mana ku bwa isirayeli, que impactará el mundo ariryo rizogira ingaruka no ku isi yose, kuko isirayeli a ser el distrito federal izohinduka intara y'umugwa mukuru. isirayeli izoba umugwa mukuru w'isi, y por consiguiente kandi mu yandi majambo Israel, isirayeli territorio será hamwe n'agace kayo kizoba ari ikibanza ngirakamaro cyane planeta tierra. cy'umubumbe w'isi. Esto es para el reino ivyo del Mesías. ni mu bwami bwa mesiya. Dice que la riqueza será havuga llevada yuko ubwami bwose, havugwa yuko ubutunzi bwose buzojanwa muri isirayeli. ni ukuvuga yuko en el lugar isirayeli en donde estará izohinduka ikibanza ahazoba hari ubutunzi bwose bw'isi. eso lo veremos ivyo tuzobibona en el reino del Mesías. igihe tuzoba turi mu bwami bwa de mesiya, cómo será vy'ingene ese reino ubwo bwami buzoba bumeze, y cómo será todo el sistema n'ingene económico, ivy'umutungo vyose político, bizoba bimeze, ivya politike, judicial, ivy'ubucamanza, religioso, también. ivy'iyobokamana vyongeye, Y así por decirlo. bityo bityo. Ahora, para que venga la rero kugira ngo haze ubwami bwa mesiya, que venir el Mesías, el príncipe mesiya umwami ategezwa kuza uwasezeranywe, y tiene que haber una kandi hategezwa manifestación kubaho del Hijo del Hombre ukwigaragaza k'umwana w'umuntu en el día posterior. ku munsi w'iherezo. Jesucristo fue yesu el que kristo habló niwe yavuze cyane de la venida del Hijo del ku Hombre, kuza k'umwana w'umuntu, así como en Ezequiel nk'uko muri ezekiyeli encontramos el libro donde turabona más igitabo se ha escrito ahanditswe ibintu vyinshi aplicado a Ezequiel, bikavugwa kuri ezekiyeli, Hijo del Hombre, umwana w'umuntu. Hijo del Hombre, umwana w'umuntu di esto, Hijo del Hombre. vuga ibi, di esto. mwana w'umuntu vuga ibi. Él hablaba en el nombre we yavuga del Señor, mu izina ry'umwami, y eso era la palabra de Dios kandi ivyo creadora ryari ijambo ry'imana rirema para el pueblo hebreo. ku ihanga ry'abaheburayo. Lo que Ezequiel hablaba es ivyo ezekiyeli yavuga, que cumplir ivyo vyategerezwa gushitsa, ivyo vyategerezwa kwigaragaza, fueran bendiciones o yari maldiciones. yaba imigisha canke imivumo. Y ahora rero
viendo que hijo del hombre es un turabona yuko umwana w'umuntu ari icyitiro cy'umuvugishwa n'imana, kandi que también turabona byongeye Daniel ko habló daniyeli de este tema en el yavuze kuri iki kigwa mu gice cy'indwi verso umurongo 3 en adelante, wa 13 ukabandanya, el tiempo final, aribyo byerekanywe mu gihe cya nyuma. Haravuga hati, kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize ntya mbona haje usa nagize ntya mbona haje usa n'umwana w'umuntu que vino hasta el anciano de días, azananye n'ibicu byo ku ijuru, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramumushikiriza, y le fue dado dominio aca ahabwa inganji n'icyubahiro y reino n'ubwami, para que todos los pueblos kugira ngo amoko yose n'amahanga yose n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. porque para reinar kuko kugira ngo en Israel y sobre aganze muri Isirayeli naciones, n'ibindi bihugu byose, en el trono, kandi yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, tiene que venir, ategerezwa kuza nk'umwana w'umuntu, tiene que venir como ategerezwa kuza profeta nk'umuvugishwa Moisés. ameze nka Mose, kuko isezerano ryatanzwe biciye muri Mose Profeta como yo, ni uko azoba ari, havuga ati a él oiréis. Imana izobagurukiriza umuvugishwa ameze nkanje mu biwabo, azaba ari we mwumva, kuko Imana yashyize ijambo yashyizeho ijambo mu kanwa k'uwo muvugishwa. Nicyo gituma Mesiya umwami azoba umuvugishwa ameze nka Mose. De este tema, Kuri iki kigwa el Hijo del Hombre umwana w'umuntu arabandanya havuga, algo aquí arabandanya havuga ikintu ngaha, su dominio es dominio ingoma yiwe ni ingoma itazovaho, pasará, y su reino uno que no kandi será ubwami bwiwe destruido. ni ubwami butazohangura. Se me turbó el espíritu Maze jewe Daniyeli a mí, umutima unturiramwo, y cuando escuchamos acerca de este tema, kandi igihe twumvirije ko iki kigwa cualquiera se le puede turbar el umuntu espíritu, wese arashobora guhagarika umutima, viendo que la humanidad está en una akabona yuko ikiremwa muntu etapa de pecado kiri mu ntambuko hacia su destrucción. ikijana kukurimbuka, kuguhona, La tierra también. kuguhona kw'imikorere y'isi yose, Ver que hay kw'imikorere yose hamwe n'umubumbe w'isi wose. acción, Akanabona yuko hariho isezerano ry'umugisha. hace pensar y cómo será eso Ivyo bituma twibaza duti ivyo bizomera bite en tiempo de dificultades como las mu gihe cy'ibibazo nk'uko kihari mu bihugu byose. Ni umuco w'ivyizigiro, de la venida isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu yakira ubwo bubasha, sentándose en el trono de ndetse yicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi kugira ngo aganze Isirayeli, la nación. aganze n'ibihugu byose. La nación de Israel es Nk'igihugu, la nación Isirayeli bienaventurada, ni igihugu cy'ikinyamahirwe, gifise amahirwe, la capital aricyo kizogira de los reinos. umugwa mukuru w'ubwami hamwe n'intara y'umugwa mukuru. Y si toda la riqueza de la tierra van a ser llevadas allá, Nimba ubutunzi bwose bwo ku isi buzojanwa hariya, los más ricos, kizohinduka igihugu gitunze cyane cyo ku mubumbe w'isi. o sea que para Israel hay grandes Ni ukuvuga yuko kuri Isirayeli hari imigisha ikomeye cyane. se me turbó el espíritu en mí, Maze jewe Daniyeli umutima unturiramwo, en medio de mi cuerpo, uhagarikwa y las visiones de mi cabeza me uhagarikwa asombraron. n'ivyo nabonye nerekewe mu mutwe. O sea que él, al Ni estar ukuvuga lleno de- we mu kuba ariko arabona agira amayerekwa, lo asombraba. ivyo Me
me acerqué a uno de los que byaramuhagaritse umutima. y le pregunté la verdad nuko negera umwe muri acerca de todo esto. mu bari bahagazeho ndamwinginga ngo ambarire Me habló y me hizo entender ngo ambarire iby'ukuri y me hizo conocer byo muri ibyo la byose. expresión de las cosas. Arabimbwira amenyesha uko bisobanurwa. Estas 4 bestias, Ati ivyo bikoko bine, las bestias, ati ivyo bikoko bine uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mu isi. o sea que esto es Ni ukuvuga yuko ivyo el imperio babilónico, ari ubwami bwa Babuloni, el imperio medo-persa, ubwami bwa Medi n'Abaperesi, el imperio griego ubwami y el bw'Abagiriki imperio romano, hamwe n'ubwami bw'Abaroma, representados en 4 bushushanirijwe grandes bestias. mu bikoko bine binini. Y eso es lo mismo del estatua. Kandi icyo ni cya gishushanyo nyene El rey Nabucodonosor icyo umwami Nebukadineza se yabonye interpretó el profeta Daniel umuvugishwa n'Imana Daniyeli akakimusigurira mu inyuma y'uko imweretse Imana ikamwereka significado o iyerekwa ry'igishushanyo hamwe n'insiguro yaco. de oro que es el imperio Umutwe w'izahabu ari ubwami bwa Babuloni bwa Nebukadineza, los mechos y los igitiriza n'amaboko el imperio ari ubwami bwa Medi n'Abaperesi, el vientre, los búhos, los de bronce, inda n'ibibero vy'umuringa el imperio de ari bwo bwami bw'Abagiriki hamwe na Alexandre Mukuru, y las piernas de hierro, hamwe n'amaguru y'ivyuma es el imperio ari ubwami bw'Abaroma, ubwami bw'aba Kayisari. y tiene otra parte que son los pies de hierro, Kandi burafise n'ikindi gice arico gice c'ibirenge imperio romano, vy'ivyuma bivanze n'ibumba. Rero harabandanya ubwami bw'Abaroma mu ntambuko yabwo ya nyuma. imperio Ni ukuvuga yuko ubwami bwa kane, ubwami bw'Abaroma, ko bufise ibice bibiri. de eso no vamos a explicar ahora. Ivyo ubu ntitwobisigura. La venida del Hijo del Hombre Ukuza k'umwana w'umuntu es el tema que tenemos nico cigwa dufise. y el imperio de los gentiles, Kandi ubwami bw'abanyamahanga buzokugwaho. la piedra que vio Ibuye iryo Daniyeli yabonye que fue cortada del monte iryasituwe ku musozi, y viene nuko rikaza rigakubita de barro cocido, igishushanyo ku birenge vy'ivyuma bivanze n'ibumba bukagisambagura. Iryo nibuye ridasituwe n'amaboko no kuza kwa Mesiya, nibuye rikomeza imfuruka. es con la venida del Mesías que el imperio Ni hamwe no kuza kwa Mesiya gentiles aho ubwami bw'abanyamahanga bushika ku iherezo ryabwo kugira ngo bubise reino. ubwami bwa Mesiya umwami. Isaías capítulo 9 Ibivugwa muri Yesaya igice c'9 umurongo wa mbere kugeza ku 11. él es esa piedra no corta, We naho kabuye kadasituwe n'amaboko, el príncipe de paz, we n'umwami w'amahoro traerá paz para Israel. uzozanira amahoro Isirayeli hamwe n'ibiremwa abantu bose. Él es el que se sentará We niwe azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi sobre los reinos mu kugarurwa k'ubwami de David. bwa Dawidi. Y por eso el título Kandi de David nico gituma icyitiro c'umwana wa Dawidi nico azokoresha reclamar kugira ngo yisubize kandi agarure de David. ubwami bwa Dawidi. Palabras claras. Mu majambo yumvikana cyane El profeta que nk'uko Dios umuvugishwa wo Imana isezerana un profeta como Moisés, lo cual ari umuvugishwa ameze nka Mose ari wazoba ari Mesiya, umwami de David, que umwana wa Dawidi ari we yasezeranywe, un rey azoba ari umwami ameze nka Dawidi. Ntazoba ari Dawidi afadika, ahubwo azoba ari umwami ameze nka Dawidi, es príncipe Mesiya umwami para reinar kugira ngo aganze. Israel y sobre toda la nación Azoganza Isirayeli n'ibihugu byose imyaka 1000 mu nyuma eternidad. n'ibihe bidashira. O sea que para el día posterior Ni tendremos ukuvuga yuko ku munsi w'iherezo un Moisés tuzogira Mose kandi tuzogira na Dawidi. y también otro de los títulos del Byongeye príncipe es n'ikindi mu vyitiriro vya Mesiya umwami ni umwana wa Aburahamu. Nk'umwana wa Aburahamu todo lo ni umuragwa que le prometió
w'ibintu byose imana yasezeraniye aburahamu ko izomuha, todo lo que pisare la aho yamubwiye iti aho uzohonyoza ikirenge hose hazoba ahawe. por eso es bueno nicyo gituma ari byiza Abraham, ibyo aburahamu yakoze, Isaac y lo ibyo isaka yakoze n'ibyo yakobo yakoze, y lo que hicieron hamwe n'ibyakozwe n'imiryango, los patriarcas abasogokuruza, del pueblo hebreo. hamwe n'ihanga ry'abahuraho ryose, Todo el territorio porque baca mu duce twose, kuko ahantu hose bahonyoje ibirenge hari kuzoba habo. son promesas bíblicas n'amasezerano yo muri bibiliya, cuando se creen iyo abantu bayizeye materializan para las personas. arahinduka ukuri ku bantu bayizera, arigaragaza. El título icyitiriro de hijo de Abraham cy'umwana wa aburahamu nos muestra que tendremos kitwereka yuko un Isaac. tuzogira isaka. Eso será también uwo vyongeye azoba ari mesiya, umwami, el heredero de todo el territorio que Dios umuragwa w'agace kose prometió a Abraham. ako imana yahaye, ako yasezeraniye aburahamu ikagaha isirayeli. También vyongeye hariho ikindi cyitiriro del Mesías, cya mesiya, ari cyari hijo de Dios. umwana w'imana. Ese título de hijo de Dios icyo cyitiriro cy'umwana w'imana tiene la herencia kirimwo iragi de los cielos. ry'amajuru hamwe n'isi. Él es el heredero we n'umuragwa de los cielos w'amajuru n'isi. y los creyentes kandi abizera son herederos con él. nabaraganwa nawe. Es importante conocer ni ingirakamaro cyane kumenya ivyo vyitiriro, porque están esos títulos la kuko herencia muri ivyo vyitiriro hariho iragi de las cosas ry'ibintu vyose, de los cielos, iragi ry'amajuru de la tierra o de la tierra, hamwe n'isi canke ivy'isi n'amajuru. del hombre. kandi nk'umwana w'umuntu, Del hombre él es el heredero nk'umwana w'umuntu al trono de ni David, umuragwa w'intebe y'ubwami ya dawidi el reino de David. hamwe n'ubwami bwa dawidi. Por lo cual la promesa aricyo gituma isezerano ryo ku munsi w'iherezo ari uko umwana w'umuntu azoza nk'uko umuravyo sale del oriente urabiriza iburasirazuba en el occidente, ukiyerekanira, de la tierra de Israel y el occidente urabiriza iburasirazuba ukiyerekanira iburengerazuba. iburasirazuba ni mu gihugu cya isirayeli, mu burengero ni ku mugabane wa amerika. vyose vyoroshe cyane nk'uko y se muestra, nk'izuba se esconde ariryo riserukira mu buseruko, aho ryerekanira nuko rikarenga sé que el rikarangiza urugendo rwayo rikarangiriza urugendo rwaryo iburengerazuba. ni ukuvuga yuko igihe aho ritangurira yuko ari mu burasirazuba, está en el oeste, kandi mu gihe cy'iherezo ni burengerazuba. kandi nk'uko umuco en el oriente, ukayanganira mu burasirazuba así ugaseruka gutyo, que teme mi nombre en las abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu maba yaryo. marayika 4 Maraki igice cya 4 umurongo wa 2. Ahora la tarde cae donde en el oeste, ku por tanto mugoroba hazobaho umuco. el continente americano y sobre todo la América Latina y el Caribe umuco tiene grandes promesas de grandes bendiciones de parte de Dios. umugoroba uba uhwanye na hehe? uhwanye no mu burengero. nicyo gituma mu burengero ku mugabane wa amerika, La venida del Hijo del Hombre muri amerika latine yose no muri karayibe hariho amasezerano akomeye cyane y'imigisha ivuye ku mana. abanyamerika latine bazobona mu nyuma isirayeli, bazobona umwana w'umuntu hamwe n'uko kwigaragaza arivyo bizomuherekeza, arivyo ari ibikorwa para su iglesia ibizoba biriko birakogwa, arivyo que hará vyasezeranywe n'imana ko izobikorera ishengero ryayo mu nyuma ku ihanga ry'abahurayo. ivyo izokora muri iki gihe cya nyuma mu kuza k'umwana w'umuntu, ntazoba ariko harakogwa ikintu icyo ari cyo cyose, ariko hazoba ariko harakogwa ivyasezeranywe n'umwami mu kuza kwiwe ku munsi w'iherezo, el Hijo del Hombre viene nk'umwana w'umuntu a su pueblo. aje ku ihanga ryiwe.
Es importante ni ingirakamaro estar preparados kuba twiteguye, porque siempre que Dios kuko buri envía un gihe profeta iyo imana irungitse umuvugishwa umwana w'umuntu a su pueblo, ikamurungika ku bantu bayo, digamos que el twovuga ati 90% lo rechazaron. benshi baramwanka, No todos 90% baramwanka. fueron recibidos por el si abavugishwa bose abo imana yarungitse abakiriwe n'abantu, n'abayobozi ba politike, n'abayobozi b'amadini hamwe n'abayobozi b'amashure. Es que un profeta, cuando es enviado un hijo de Iyo umuvugishwa arungitswe, enviado, umwana w'umuntu iyo arungitswe ntabwo azagira ngo avuge nk'uko bihwanye n'ubugombe coloca bwiwe, en su boca ahubwo avuga ivyo imana yashyize mu kanwa kiwe kugira ngo abivuge. un profeta como Moisés, Umuvugishwa ameze nka Mose yarasezeranywe, en el cual Dios pondrá su palabra, aho muri we imana izoshira ijambo ryiwe mu kanwa k'uwo muvugishwa, kandi azovuga ibintu vyose imana izoba yamutegetse kuvuga. habrá bendición Hazobaho imigisha y habrá maldición. kandi hazobaho n'imivumo vyongeye. En palabras claras, lo que Mu majambo yumvikana cyane ivy'imana izovuga ya sea n'ivy'imana itegerezwa kuvuga, bendiciones, yaba imigisha n'imivumo habla siempre canke ibihano, buri gihe ibivuga biciye mu mwana w'umuntu, biciye mu muvugishwa. un profeta es una señal Umuvugishwa ni ikimenyetso gikomeye cyane que se revista en la tierra de gishobora kubonwa ku isi kivuye ku mana. y un profeta Kandi umuvugishwa como algunos nk'uko bamwe lo han señalado bavyerekanye, es un hombre ni umuntu abona donde otros no pueden ver aho abandi badashobora kubona, y oye kandi donde y los aranumva no pueden oír. ivyo abandi bantu badashobora kumva, ijwi ry'Imana. Por tanto, Nuko rero es importante que estemos preparados, ni ingirakamaro cyane ko tuba twiteguye, que es kuko el tiempo en que nosotros ni mu gihe cya nyuma, igihe icyo twebwe twemerewe kubamwo. tenemos la promesa Turafise isezerano de la venida del Hijo del Hombre. ryo kuza k'umwana w'umuntu. Un profeta como Umuvugishwa ameze nka Mose, un profeta umuvugishwa como Isaac, ameze nka Isaka, un profeta como José, umuvugishwa ameze nka Yozefu, el hijo de Jacob, umwana wa Yakobo, un profeta umuvugishwa como los demás profetas, ameze nk'abandi bavugishwa, un profeta como Jesús, umuvugishwa ameze nka Yesu, un profeta como Elías. umuvugishwa ameze nka Eliya. Tenemos la promesa Turafise isezerano yuko imyera ibiri, los dos unidos abasigwa babiri bari imbere yo kugaragara kw'Imana, que son ari Mose na Eliya, van a estar manifestados en la ko tierra. bazokwigaragaza ku isi. Esos son sus ministerios, repito. Ubwo n'ubukozi bwabo bwisubiyemo ku munsi w'iherezo. Zacarías capítulo Zekariya igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza kuri 14, y Apocalipsis hamwe n'ivyahishuwe capítulo 11, igice cya 11 verso 1 umurongo wa 1 14. ukageza kuri 14. O sea que tenemos la promesa de Ni ukuvuga yuko dufite isezerano yuko hazobaho umuvugishwa ameze nk'umuvugishwa n'Imana Eliya, kandi ko hazobaho umuvugishwa ameze nk'umuvugishwa n'Imana Mose. siempre que está prometido Buri que gihe aho haba harasezanye ko hazoza umuntu yaje muri kahise, será el misterio de esa promesa. buzoba ari ubukozi bw'uwo muntu bwisubiyemo mu wundi muntu. Por ejemplo, Elías, Nk'akarorero Eliya, luego el segundo Elías fue mu nyuma Eliya wa kabiri yabaye Elisa, el tercer Elías fue Eliya wa gatatu yabaye Yohana umubatizi, Elías fue reverendo Eliya wa kane yabaye Revera William Branham, y falta el quinto Elías, kandi habura Eliya wa gatanu. un profeta Umuvugishwa como Elías ameze nka Eliya, será también un profeta byongeye azoba ari umuvugishwa ameze nka Mose, umuvugishwa como Isaac, ameze nka Isaka, umuvugishwa ameze nka Yozefu, hijo de Jacob, umwana wa Yakobo, un profeta
umuvugishwa como estos profetas nk'abo bavugishwa que Dios envió abo imana en el pasado. yarungitse muri kahise. El tiempo de más grandes bendiciones igihe cy'imigisha ikomeye cyane yasezeraniwe abizera imana y'Aburahamu, Isaka na Yakobo este en el cual ni iki? icyo twebwe turiko turabamwo. la Biblia habla más Bibiliya de la segunda iravuga cyane ku kuza kwa kabiri kwa Kristo kurusha ukuza kwa mbere kwa se Kristo. habla más ni ukuvuga yuko ivuga cyane de la segunda venida ku kuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu kurusha del Hijo del ukuza kwa mbere k'umwana w'umuntu. Cristo Jesús. Yesu ubwiwe Habló acerca de la venida del Hijo del avuga kuza k'umwana w'umuntu, y dijo cuando ustedes yaravuze vean ati estas cosas suceder, mwebwe nimwabona ibyo bintu biriko biraba, Israel umunsi ukoni ushuritse Isirayeli, será como una nación ushuritse libre, nk'igihugu y los demás kigenga kandi kikukiye, también n'ibindi bihugu levantando vuestras cabezas muze mwubure imitwe yanyu, kuko ugucungurwa kwanyu kuzoba kuri hafi. Ugucungurwa kwanyu ni ukuvuga de nuestro cuerpo, uguhindurwa kw'imibiri yacu, la redención ugucungurwa del cuerpo físico, k'umubiri ufadika, que es la glorificación ariko ari uguhabwa ubwiza de los cuerpos kw'imibiri de los creyentes y'abizera, para tener kugira ngo cuerpos inmortales bagire imibiri idapfa, imibiri ya kiyabaga, eternos imibiri ihoraho, para toda la eternidad, ibihe bidashira, cuerpos imibiri dimensionales. ija mu buringanire bwose. El cuerpo de Jesús está Umubiri wa Yesu uracyari umuyabaga nk'uko yaduze mu y así ijuru, va a ser el cuerpo que yo kandi uko niko umubiri nzogira uzoba umeze cada uno n'uwande wundi también. n'umwe wese muri mwebwe. Una de las obras que hará el Hijo del Hombre en el kimwe mu bikorwa umwana w'umuntu azakora ku munsi w'iherezo y a través de él kizokorwa biciye muri we. Dios por medio de su Espíritu, Imana biciye muri mpwemu wayo, Espíritu Santo biciye muri mpwemu yera, sonará, tocará azovuza hasta final. inzamba ya nyuma. Esa gran voz de trompeta Iryo jwi rirenga ry'inzamba, escucharán los creyentes iryo abizera Kristo bazumva, para prepararse kugira ngo bagire ukwizera kubashoboza guhindurwa no kujanana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. será la trompeta para Azoba ari inzamba redención kugira ngo turonke ugucungurwa kwacu gufadika, ukudapfa. y eso será el mensaje Kandi ubwo buzoba ari ubutumwa bwa nyuma bw'Imana dándolo a su iglesia ivugisha ishengero ryayo, para darnos la kugira ngo iduhe ukwizera transformación. ko guhindurwa kwacu. También les hará Dios Byongeye Imana izoba yigaragaje plenitud mu mwuzuro wayo wose del tiempo final muri kino gihe cya nyuma, en su pueblo del mu bantu bayo bo mu isezerano rishasha, ariryo ari ishengero ryayo, abizera Kristo día postrero. bo ku munsi w'iherezo. Y también Byongeye esa manifestación uko kwigaragaza siendo llevada a cabo kuzoba kuriko kurakorerwa mu ihema rinini katedrale, mostrada al reverendo William Branham ivyeretswe Revera William Branham ari we yari Eliya w'igihe ciwe. la cuarta manifestación Ukwigaragaza kwa kane del ministerio de k'ubukozi bwa Eliya, esa manifestación uko kwigaragaza mu mwuzuro de Dios kw'Imana en el día postrero ku munsi w'iherezo mu ihema rinini katedrale, será ivyo lo que llevará a la iglesia nivyo bizojana a ishengero nivel más alto, birigeze ku rwego rwo hejuru cyane rwo kwizera, al tal grado ku buryo que obtendrá la bazoshobora kuronka ukwizera kubashoboza guhindurwa no kujana na Kristo las bodas mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. y todo eso está dentro del programa Kandi ivyo byose biri mu mugambi w'Imana uhwanye del Hijo del Hombre no kuza k'umwana w'umuntu sus ángeles ari kumwe n'abamarayika biwe.
del cual por ahora no conviene publicar mucho. ariko ubu ntitwobisigura ko vyinshi Salgan imitadores kugira ngo ntihaduke abigana cumplir bagerageza el programa de Dios. konona umugambi w'Imana. ¿Qué estará haciendo Mbega ni igiki el Hijo del Hombre que umwana w'umuntu azoba ariko arakora ku munsi w'iherezo? cumpliendo Azoba ariko arashitsa ashitsa ivyo Imana yasezeraniye igihe cya nyuma, no kuvuga Imana biciye muri uko kwigaragaza k'umwana w'umuntu estará cumpliendo izoba iriko irashitsa ivyasezeraniwe iki gihe cya nyuma. recuerdan Jesús que si le identificaba Mbega muribuka yuko Yesu yiyerekanye nk'umwana w'umuntu? decía yo no hago We yaravuze ati nta na kimwe nkora ubwanje, lo que agrada ati nkora que yo haga, ivyo ibihimbara data ko nokora. lo que yo debo hacer. Data niwe anyereka ivyo ntegerezwa gukora. Vyongeye yaravuze ati nta na kimwe mvuga ubwanje, Padre hablar así, nk'uko numvise data avuga uko niko mvuga. sencillo como eso. Vyoroshe cyane nk'uko. Se estaba escuchando la voz de Dios. Nico gituma hazoba Desde que el joven nico gituma hariko harumvikana ijwi ry'Imana biciye muri urya musore w'umubaji w'i Nazareti yitwa Yesu, aho muri we hari Imana hablado, yishije kandi yihishuye suple mu muziro wayo wose. y por eso Kandi nico gituma era el Hijo del Hombre, yari umwana w'umuntu umuvugishwa n'Imana. Dios velado en carne, Imana yishije mu mubiri w'umuntu, Emanueli, Dios con nosotros. Imana iri kumwe natwe, nk'uko bivugwa muri Yesaya Capítulo 7, igice cya 14, Manuel, Yesaya igice cy'indwi umurongo wa 14. Emanueli, Imana iri kumwe natwe. Dios usa diferentes Imana modelos de carne, ikoresha ibitwikirizo by'umubiri tiempos para mu bihe bitandukanye y estar en kugira ngo yigaragaze, kandi biri hagati y'abantu bayo, a su pueblo ivugisha abantu bayo, la palabra que debe, ibabwira ijambo iryo bategerezwa kumviriza, la cual ari ryo de bendición riba ari iry'umugisha ku bw'abantu bayo, bajo el pacto aba bari mu isezerano vigente rizima riba rihari mu gihe en que Dios habla. aho Imana iba iriko iravuga. Por eso la escritura dice, Nicyo gituma ivyanditswe bivuga biti, ufise amatwi yo kumva niyumve ivyo mpwemu abwira amashengero. Ni mpwemu yera, es Dios ni Imana en su cuerpo umbilical, mu mubiri wayo wa kimarayika witwa marayika w'isezerano, velado en un cuerpo, yishije mu mubiri w'umuntu, hablándole ivugisha a su pueblo. abantu bayo. Y eso es Kandi uko la manifestación ni ukwigaragaza o venida canke ukuza cyangwa guhishurirwa del Hijo del Hombre. k'umwana w'umuntu. El reverendo William Branham Reverend William Branham yaravuze ku rupapuro rwa 22 n'urwa 23 mu gitabo cy'imirongo que el Hijo del Hombre ko umwana w'umuntu dándose yariko arihishura mu mbabazi. eso fue Ivyo vyabaye a través del reverendo William Branham biciye muri Reverend William Branham, y dijo que se volvió kandi yaravuze yuko azokongera kwihishura ariko mu bihano. que Ni ukuvuga yuko hablando los juicios de azoba ariko aravuga ibihano vy'Imana bigiye kuza ku biremwa abantu, plagas apocalípticas ibihano vyo mu vyahishuwe, ivyago vyo mu vyahishuwe biriko birugurugwa bimenyekanisha ibi bintu vyose bizoba biriko biraba. o sea que estará predicando Ni ukuvuga yuko hazoba ariko haravugwa lo que será el día icyo azoba ari cyo umunsi wo kwihora de Dios nuestro, kw'Imana yacu. estará predicando Hazoba ariko haravugwa hatangazwa los juicios divinos ibihano vy'Imana bigiye kugwa a la raza humana, ku kiremwa muntu, kuko Imana ishira mu kanwa esa palabra, esa kiwe iryo jambo rishuwe kugira ngo arimenyeshe a la raza humana. ibiremwa abantu. Muchos Benshi se darán cuenta que lo que estará diciendo bazomenya yuko ivyo azoba ariko aravuga ko ari ukuri, kandi bazoshobora kwirinda consecuencias. ingaruka mbi. Otros Abandi harán caso, naco bazobifatako, ntibazobiha agaciro pasó en el tiempo de Noé, nk'uko vyabaye mu gihe ca Nowa, perecerán. kandi bazohona. El día del Hijo del Hombre, Umunsi w'umwana w'umuntu, un día delante del Señor. umunsi umwe imbere y'umwami ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Dice Niko havuga muri Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo w'8.
y también el byongeye Salmo no muri zaburi ya 90 umurongo wa 4. y el día kandi del Hijo del Hombre umunsi w'umwana w'umuntu ku biremwa abantu el séptimo azoba ari ikimumbi cy'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu, el cual aho nk'uko bihwanye n'ikirangamisi cya Geregwari estamos en ese día posterior twaramaze gushika kuri uno munsi w'iherezo canke ikimumbi cy'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu. es el día del Señor Ni umunsi w'umwami dado ari we apóstol Juan en umwigisha wa Yohana yimuwe akazanwa ko mu vyahishwe igice cya mbere umurongo w'10 kugeza kuri 11 akabona ibintu en este tiempo bizoba muri iki gihe cya nyuma, como edad nk'igihe de la iglesia nk'igihe cy'ishengero será la edad de piedra angular, kizoba ari igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, así como fue edad de nk'uko piedra cyabaye igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka angular, la primera venida de Cristo, ukuza kwa mbere kwa Kristo, o sea, ni ukuvuga la venida del Hijo del ukuza k'umwana w'umuntu imyaka 2000 iheze en edad vyabereye de piedra angular, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, y tuvo un precursor kandi yaragize integuza yitwa Yohana umubatizi, y fue kandi Jesús yabaye Yesu en el cual estaba esa manifestación ahari uko kwigaragaza k'umwana w'umuntu, kuko yari umuvugishwa aho Imana cuando su palabra y yari gushyira ijambo ryayo ikarivuga, fue un profeta yabaye dispensacional. umuvugishwa w'ikiringo. Por lo tanto, toda la ku bw'ivyo dispensación ikiringo cyose cy'ubuntu de la primera kizunguruka ku kuza kwa mbere del Señor, la ku primera mwami, venida ukuza kwa mbere del Hijo del Hombre k'umwana w'umuntu en medio de su pueblo. mu bantu bayo. Para el día posterior, Ku munsi w'iherezo la venida del Hijo del Hombre ukuza k'umwana w'umuntu será llevada a cabo en medio kuzokogwa del cristianismo mu iyobokamana ry'abakristo, y luego en medio mu nyuma del pueblo hebreo. no mu ihanga ry'abaheburayo aribo bazobona Esta manifestación del uko Hijo del kwigaragaza k'umwana w'umuntu, bazovuga bati Hombre estamos ibi esperando. nibyo twebwe twari turindiriye. Habrá un ministerio Hazobaho ubukozi dispensacional bw'ikiringo, para la dispensación ku bw'ikiringo cy'indwi, ikiringo de los reinos, cy'ubwami, en donde el reino de aho David ubwami será bwa Dawidi buzogarurwa para bendición y ku bw'umugisha hamwe n'umunezero w'ihanga ry'abaheburayo y de todos los creyentes hamwe n'abizera Kristo bose los tiempos. bo mu bihe byose. Reconoceremos Tuzomenya esa manifestación de uko kwigaragaza k'umwana w'umuntu al estar ubicados en el día del Hijo del Hombre, que es kuri ku munsi w'iherezo, como edad y como tiempo, kuri ku munsi w'umwana w'umuntu nk'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, nk'igihe el séptimo milenio de la nación acá. nk'uko vyabaye, nk'uko Y por kizoba las que estará siendo llevada a cabo ari ikimumbi cy'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu, Santo a través kandi ibikorwa de esa manifestación del mwe mu yera azoba ariko arakora biciye mu kwigaragaza k'umwana w'umuntu, la venida tuzomenya del Hijo del Hombre. ukuza k'umwana w'umuntu muri iki gihe cya nyuma. Es lo que tenemos para Ivyo reconocer nivyo dutegerezwa kumenya, ukuza k'umwana w'umuntu muri kino gihe cya nyuma. Hazoba ariko haravuzwa inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba, hazoba ariko harakorwa ukwegeranywa kw'abatoranijwe b'Imana bose bo mu iyobokamana ry'abakristo, de los judíos. vyongeye n'abo mu bayuda. Ni ukuvuga yuko hazobaho umugisha ku bayuda, vyongeye También nk'uko vyongeye cristianos hazobaho umugisha ku bakristo hamwe no ku miryango vyongeye y'abizera. el día del Hijo del Hombre Umunsi w'umwana y w'umuntu las obras hamwe n'ibikorwa hará en su venida. azokora mu kuza kwiwe Es sencillo. biraciye bugufi. Ya sabemos que
twamaze kumenya ko umwana w'umuntu ari icyitiriro cy'umuvugishwa, que cuando Dios ko kandi igihe Imana manifiesta la venida del Hijo del Hombre, igaragaje ukuza k'umwana w'umuntu muri kahise, Dios viniendo yari Imana en una manifestación igiye mu kwigaragaza mu mwuzuro en Jesús. muri Yesu. Y por eso Jesús decía, Kandi nicyo gituma Yesu yavuga el Hijo del Hombre ati umwana se w'umuntu, le identificaba kandi yari yerekana del hombre, nk'umwana w'umuntu, porque Hijo del Hombre es título, kuko umwana w'umuntu ni icyitiriro cy'umuvugishwa, para que haya una manifestación de Hijo del kuko Hombre, hariho debe haber un velo de carne, ukwigaragaza k'umwana w'umuntu. Rero hategerezwa kubaho icyikizo cy'umubiri, umuvugishwa ku isi. debe haber Atawuhari una venida ntihobaho ukuza del Hijo del Hombre. ukuza no kwigaragaza k'umwana w'umuntu. Dios como Hijo del Hombre manifestado Imana nk'umwana w'umuntu yigaragaje de carne humana, biciye mu mubiri tiene w'umuntu, que tener un velo de itegerezwa kugira igitekerezo cy'umubiri, kuko umwami nta na kimwe azokora atabanje kwibira akabanga abasavyi bayo ivugisha. y las obras que están prometidas para el día posterior. Kandi ibintu vyasezeranywe ku munsi w'iherezo Llevadas a cabo kugira ngo bikogwe, Dios kugira ngo por medio del Hijo Imana ibikore biciye mu mwana w'umuntu, serán las señales bizoba ari que ibimenyetso debemos ivyo tuzobona identificar kugira ngo tubone del Hijo del Hombre. ukuza k'umwana w'umuntu, kuko Las señales en el sol, la luna, las estrellas, ibimenyetso ku zuba, ku kwezi, ku nyenyeri no ku isi, pero las está viendo isi yose iriko irabibona. la tierra, Ibibazo vy'umubumbe w'isi, los problemas en ibibazo las estrellas, ku en el sol, nyenyeri, las explosiones en el sol, uguturika kw'izuba, en la capa de sol, ukononekara kw'igisenge. las señales en la Ivyo luna, bimenyetso vyose hay señales ku también. zuba, ku kwezi naho nyene hari ibimenyetso, n'ubwira kabiri ni ibimenyetso, bityo bityo. Ivyo bimenyetso No saben lo que están viendo. abantu bose barabibona, kandi inshuro zimwe zimwe ntibamenya ivyo baba bariko barabona. Rero ni ingirakamaro Las señales kubona ibimenyetso en medio de los creyentes, hagati mu bizera, las cuales serán ari vyo las más importantes bizoba ari ivy'ingirakamaro cyane con la fe ku bijanye no kwizera kw'abizera Kristo y también de los judíos, hamwe no kwizera kw'abayuda, porque kuko los judíos están esperando abayuda la venida de Elías, barindiriye ukuza kwa Eliya proclamando la paz atangaza perecedera, amahoro ahoraho, y los cristianos también. kandi n'abakristo nivyo barindiriye. Los judíos están Abayuda esperando al profeta como barindiriye umuvugishwa ameze nka Mose, al Mesías, barindiriye Mesiya, los cristianos también. n'abakristo nabo nyene nivyo barindiriye. La bendición vendrá primero a los Umugisha uzoza ubwa mbere creyentes en Cristo, ku bizera Kristo, ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, abakristo. y los judíos la verán, Abayuda dirán, este es, bazomubona kandi bazovuga bati uyu niwe twebwe twari turindiriye. Byoroshe cyane nk'uko. y entonces la Rero semana, iyinga, la segunda parte de la igice semana cya kabiri cy'iyinga rya 70 ryo mu buvugishwa bwa Daniyeli, igice cy'icenda se cumplirá buzoshitswa para los judíos. ku Bayuda, Lo único que le falta a los arico cyonyene gisigaye ku Bayuda esta semana de Daniel, cyo ku iyinga rya 70 ryo muri Daniyeli. Habura imyaka 3 n'igice, porque esa semana se kuko iryo yinga ryarahagaze. Cristo cumplió la Kristo yarashikije igice cya mbere mu myaka 3 n'igice y'ubukozi bwiwe. Aho rero vyarahagaze igihe Kristo yabambwa. Rero habura imyaka 3 n'igice, será ariyo azoba ari igihe cyo gufyondwa kwa Yakobo, de Israel, que vendrá ugufyondwa kwa Isirayeli, arivyo bizoza mu kino gihe cya nyuma, en donde Dios va a tratar aho Imana nuevamente. izokorana bundi bushasha na Isirayeli. Todo Vyose es sencillo en el biraciye bugufi mu mugambi w'Imana. Lo único es que Dios nos abra las escrituras, Kimwe nuko Imana yodukingurira ivyanditswe, ikadukingurira ugutahura kugira ngo dutahure. el día Umunsi del Hijo del Hombre, w'umwana w'umuntu
obras que hará hamwe n'ibikorwa en su venida. azokora mu kuza kwiwe